igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Ubuhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Rusiya Kabera uriko arafata amasanamu nawe kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho ni Engineer Regide Mwemero abanda baramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri ntwarante umwaka wa 2020 ayo nayo akaba hagaze ku nyingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'intwari bereye turaza kugaruka ku nkuru twabashikirije ijanye n'imiliyoni zirenga ijana abategetsi b'u Burundi bariko baranyegeza mu mabanki y'isi mu banki yo hanze ivyo bikaba biri mu cegeranyo cashizwe ahabona ni banki y'isi yose. Ibikorwa bijanye n'urudandazwa vyahagaze kuva kuri uno munsi wa mbere ku Burubibe Burundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri zone Gatumba imva muraza kuyumva muri kino kiganiro. Nayo mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane kajugujugu tuza kubabwira ico bamwe mu banyepolitike bavuga kubijanye n'ingendo zimaze imisi zikorwa n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari nawe yashizwe imbere ngo azoserukire uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu bijanye n'intwari bereye mu misi heze twarababwiye ivyerekeye miliyoni z'amadolari zirenga ijana ibanki y'isi ivuga ko zanyegejwe n'abategetsi b'u Burundi mu mabanki yo hanze. Uno munsi tubabwiraho ayo mahera y'ingurana aca avuye mu ibanki y'isi yose. Inkuru tubaza Emile Nibasumba. Amahera y'ingurane ku bihugu arekugwa ni banki y'isi ari uko bibanje kwemezwa n'abari mu rwego nshingwantwaro bangana 25. Abo nabo baba batowe n'abaserukira ibihugu. Abo nabo bakaba bagizwe cyane n'abashikiranganje bajeje ikigega ca leta. Mu Burundi ukurikirana intambwe zose zukuzana iyo ngurane n'umushikiranganje w'ikigega ca leta w'amahera akoreshwa buri mwaka ndiho itanzwe ishikira mu gihugu. Iyo banki ubu ikabirongo kugira ayo mahera akugwa mu banki nkuru y'igihugu arungikwe kunyegezwa mu banki zo hanze. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ategerezwa mu cegeranyo giheruka ibanki y'isi ivuga ko ayangana imiliyoni 103 y'amadolari ari muyo Uburundi bwaguranywe. Abategetsi bamwe bayarungitse kuyanyegeza mu banki zo hanze zigendera ku mategeko zisangije. Izindi miliyoni 19 ngo zikaba zarungitswe mu zindi banki zo hanze zisanzwe. Ayo mahera y'ingurane yagiye kunyegezwa akaba yari yagenewe imigambi itandukanye y'iterambere mu gihugu c'u Burundi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.bi. Ano makuru tuyabandaneze mu yavugwa mu by'umutekano kutihanganirana mu bya politike bigeze ku rugero ruteye ubwoba mu Burundi. Mu ntara ya Kayanza neza na neza muri commune Matongo uwitwa Rusiyano Bucumi batazira rugamba yaraye yishwe acumiswe ibibugitano bavukana yitwa Leonidas Sengiyumva. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Bandaga avuga ko ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'imvo za politike. Uwishwe yari mu mugambwe Senere akaba aheruka gutanga inzu yiwe kugira ibingoro y'uwo mugambwe nyene wamugandaguye nawe akaba ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Muri kino gihe Alegisi Hacimana mustanteri wa commune Matongo amenyesha ko amatohoza yamaze gutangura. Ukutihanganirana bya politike kuravugwa kandi mu ntara ya Ruyigi aho kuri uyu w'Imana umushinga amateka w'umugambwe Senere yakubiswe n'imbonerakure zimusanze muri zone Ndemeka commune Gisuru ari mu bikorwa byo kugurura ingoro y'umugambwe Senere. Abandi banywanyi 10 b'umugambwe Senere nyene nabo barakomeretse cyane. Inkuru twateguriwe na Bartazar Miburo.
Uwo yasinzikarijwe ubuzima kuri uyu w'Imana no mushinga amateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu ntara ya Ruyigi. Nkuko bivugwa n'uwo mushinga amateka bari bazindutse bugurura ingoro z'umugambwe zitanu z'umugambwe senere muri zone Ndemeka iri muri komine Gisuru. Bashitse ku mutumba wa Kavumwe imbonerako zaciye zitangura kubatera amabuye. Uyu mushinga amateka Pascal Bizumuremyi aravyigana. Aho ku mutumba Kavumwe baranteye amabuye Imana irakinga kandi hariho n'igipolisi ntari yagico wahirige gakora hanyuma baramenagura amaradiyo niyo ntuzenye niyo modoka navuga mugabo ku mutumba wa Ndemeka wanditwa n'uze mu Gacokwe niho namerewe nabi rero niho banyatatse niho bamvuye ukuboko n'ubu n'umupolisi nabo nyene ku mutumba Bakavumwe baramuteye amabuye n'ubu nabo nyene ariko yugene ibandi. Abanwanyi 10 b'umugambwe senere bakaba aribo bakomeretse cyane muri ico gitero. Muri kino gihe bariko bavurirwa mu bitaro bikuru vyo muri komine Gisuru. Uyu aratubarira bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD bari barongoye ico gitero. Hariho witwa Sinibagiye Adrien, hariho witwa Ndayisenga Hamisi, hariho wo bita Sibomana batazira kwezi, hariho wo bita Sengiyumva batazira sango, hariho Didas umuhungu wa Ntokira, hariho n'uwitwa Rashidi, hariho n'umuhungu wa Michel bita Kajorojoro. Abo rero nibo baza kwisonga mu bateye akajagari ngaho ku mitumba yo kwitahe na Gacokwe. Uyu mushinga amateka avuga ko bitumvikana ingene imbonerakure zirara mu bantu bagakubita bikabera hafi y'ahari ikirindiro c'abajejwe umutekano. Isoko rya RPA rimenyesha ko imbonerakure imwe yahavuye ifatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza habanje gutangwa itegeko rya mustantere. Uruganda rwa RPA twarondeye mustantere wa komine Gisuru Aloyize Ngenzirabona ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwuyitaba. Baratazara miburo tukiri ngaho nyene mu bijanye n'agataya kazi na muntu munywanyi w'umugambwe senere wo ku mutumba Murama komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro yarabuzwe irengero haraciye imisi 3 amakuru ava ngaho Murama amenyesha ko yanyurujwe n'imodokari iperereza umuryango we ukavuga ko utaramenya ahapfungiwe aho usaba ko amatohoza yokorwa kugira uwababoneke. Inkuru tubaza Innocent Valentin Singira nkabo. Uyo munywanyi wa CNL yanyurujwe muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro yitwa Claver Baranyikwa akaba yarasanzwe akora urudandaza mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukura ku mutumba Murama aho inyabihanga amenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro kuri wa gatanu aho Claver yari karizimya kanyota ku kabare ko kuri uwo mutumba niho haza imodoka bivugwa ko yoba ari iperereza yo mu bwoko bwa TI imparati D6398 abari muri yo modoka bacamuriza amaguru adakora hasi. Abari bicaranye na Claver Baranyikwa twashoboye kuganira bavuga ko iyo modoka yarimwo abasore bane bafise inkoho batashoboye kumenya bakaba bamutwaye bamwagiriza ko yahora mu migwi y'abagwanyi muri Kongo. Umuryango wiwe umenyesha ko utazaho wabo apfungiwe ugasaba ko amatohoza yohera kutwara imbonera kure ku rwego rwa komine Nyabihanga yitwa Sengiyumva Diodone batazira Gwembe ngo kuko yaramaze iminsi amuhigira ko bazo kwihuriza ubwayi. Twamurondeye mustanire wa komine Nyabihanga Adrien Ntuzwe n'Imana cyo kimwe na Eric Kwitonda arongoye urwego rw'iperereza inyabihanga bose baranana ko badashobora kuvugira kuri mikro zacu. Tumushimire na Innocent Valentin Singira nkabo mu muhari uharanira ibyubahirizwa ry'agataya kazi na muntu mu Burundi. Iteka rero baratewe impungenge no kutihanganirana kurangwa hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNL na CNDD FDD mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu. Anshere niko yagize arongoye umuhari Iteka ntahakana ko amatora ashobora kuba naho hari icucuka kibi agahamagarira nyabuna impande zose gusukamwo mabisi. Anshere niko yagize arongoye umuhari uharanira agataya kazi na muntu Iteka. Nishamwe rigiteka turiko turayimaze iminsi zibonekeza turabona ko uko twegereza amatora ibintu biguma biba na cyane cyane turiko turaba ingene abari imigambwe uri ku butegetsi bitwara aho tubona ko imbonera kure ziriko zirakubagura abo mugambwe imigambwe batari kumwe na cyane cyane abo muri CNL zirakubagura hamwe ndetse mbere no kubica zikabica. Twagira tuti rero nukuri bazokwitoza mu
na 20 abakuru b'imigambwe novuga ndetse mbere zose tumiga musendede ko yokora uko ashoboye akerekana ko yemeye amahiganwa guhiganwa naho si uguhezanyayo ni ukuvuga ko amajambo rimwe na rimwe twavuga ko muri bigiteka twarumvise ariko aravuga ko aravuga amahoro rero twagira tuti ntibyogarukira ngaho nimba agomba amahoro nabishire mu ngiro abo bantu bonona nimba bamwononera bahagarike bahanurwe bakotanke bakosowe hanyuma rero mugabo twagira tuti n'iyindi migambwe ndetse mbere imigambwe itari kumwe n'umugambi uri ku butegetsi duhereye kuri usenere nyene nabo nyene babona ko ku rubuga amerewe na ko bobandanya bifata kuko muri bigiteka turabona ko inyishu kuvuga ngo kwihorahorana canke ngo biganzure twegera tuti inyishu nuko nyabuna nkuko nabo nyene abatwara imigambwe atawujyana n'uwundi bigisha abanywanyi babo bariko twisana ariko turabona amatora azoba mugabo icyo tubona nuko amatora ashobora kutaba munovuga mu bwisanzure ku migambwe yose biraboneka ko umugambi uri ku butegetsi uri gukoresha ingufu zobanda yikoresha nico gitse muri rigiteka novuga tutakika intege tuguma dusemera Anshere niko yagize arongoye umuharo haranira ibohereza ry'agateka kazi na muntu mu Burundi iteka abantu babiri nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe muri iyi ndwi twaraye dusozeye uwa mbere n'uwitwa Victor Bandandaza w'imyaka 57 yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana hafi ya hari nyubakwa za zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura Victor Bandandaza akaba yari umukukuruke mu gipolisi c'u Burundi abamugandaguye bakaba batamenyekanye uwa kabiri n'umutama yatowe ikiziga ku mutumba Ruzira zone Gisarenda muri komine Matana mu ntara ya Bururi kuwa mbere uheze abamugandaguye nabo nyene bakaba batashoboye kumenyekana. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine n'intara ya Ruyigi biturutse ku kubura umwavu kandi baramaze gutanga amafaranga abanyagihugu bamenyesha ko ubu bamaze guhagarika guteragira kandi badasiba guhabwa amasango yo kuja gutora uwo mwavu inkuru twateguriwe na Hervé Yuhire. Abanyagihugu bo mu ntara y'Uruyigi bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira abo nabo barisha amafaranga yabo kugira baronswe umwavu gushika ubu bavuga ko baguma bahabwa amasango ariko amasango atakivamwo umwe muri bo arabivuga hari ikibazo c'uko barishe amase ariko bakaba bayabuze ku munsi wa gatanu niho basubiza inyuma bamwe ababwira ngo nibarinde ngo baragaruka ku mugoroba gushika n'uyu munsi turigera tubibona uno munsi stoke yiriwe yugaye harindiriye twabuze n'uwo twitura tuzi n'uwo tubaye duhabwa amarandevu agahera ubutike turabufise amafaranga twarayarishe ariko turiko turaraba n'ukuri twabuze amase muri kino gihe abo banyagihugu bamesha ko ibikorwa vyabo vyahagaze igihe cyo guteragira kiko kirarengana nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu gutera twahagaritse uburere imbuto iricaye natwe turicaye kandi igihe cyo gutera naco kiriko kiraturengana nukuri turafise ikibazo kubera yuko turicaye dushobora gukora nisi yaramaze kumenyera amase uruganda rwa RPA rwarondeye umustanara wa komine Ruyigi Dieudonné Citegetse kugira gica yivuze ko ariko telefone yiwe yarizimije humura Burundi mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'imigenderanire icuka si ciza hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kongo iharanira demokarasi ubukene bw'amafaranga y'agaciro burangwa mu Burundi ikaba ariyo ntandaro y'ico cuka kibi abakorera ku mbibe z'ivyo bihugu bamenyesha ko kuva kuri uyu wa mbere atamudandaza n'umwe arekuriwe kuva mu gihugu aja mu kindi warutere kwizera mu idonido ry'inkuru. Akarorero ka ico cuka kibi cibonekeza ni nko mu Gatumba ku rubibu Burundi buhana na Kongo kuva kuri uyu wa mbere nta mudandaza numwe yaba umurundi canke umunyekongo yari yemerewe kuja bukuru bibe gwa Gatumba ngo aje muri kimwe muri ivyo bihugu ivyo bigategwa nuko leta y'u Burundi bicishije cyane ku bakozi biperereza itegeka abo badandaza kwerekana aho bavunjishirije amahera y'agaciro ivyo bikaba vyatumye habihagarikwa ry'imirimo kuri izo mbibe z'ivyo bihugu ivyo bivugwa nivyo jewe niho nibereye nta ruja n'uruza ruriko ruba kuri zimbibe nivyoroshe na gato Uburundi biko burondera amadolari ku nguvu nta modoka n'imwe yigeze jabuka
nk'uko isoko ryacu ku rubibe rwa Gatumba ribimenyesha hari harekuriwe kujabuka abagiye mu bindi bitari urudandazwa. Abadandaza nibo batemerewe kujabuka, nimba ari ugiye gukora ibindi atari urudandazwa uyirajabuka atakibazo. Ingaruka rero ni nyinshi kuri ivyo bihugu uko ari bibiri ko vyari bisanzwe bifashanya mu bitari bike na cane cane ku bijanye n'ubucuruzi. Muri kino gihe abanyekongo baca baja kurangurira igoma ivyo bahora bakura i Burundi. Bakongomani banenda kutosha njo. Abanyekongo bahora bazi Burundi baje kurangura ibinyobwa vya Braludi nk'inzoga, bakongera bakarangura ibintu bijanye n'amatomati n'indagara kuko i Burundi birazimbutse. Abarundi nabo bahora baja muri Kongo kurangura ibitenge n'inzoga z'injabuka nk'imivinyu, bakaza barafashanya gutyo. Bayo hali balikuwa banasaidiana ni vile. Mwomenya ko abadandaza bagera ku 1500 aribo bahora baca ku rubibe rwa Gatumba ku munsi. Twarondeye Jean Marie niyo kindi umushikiranganje w'ubudandaji kugira agire icyo ashikirije kuri ivyo turamukena. Walter Kwizera unani kwa radio RPA Inzamba na radio television Renaissance guhera kuri uyu wa mbere ruratangura kubashikiriza urukurikirane rw'amakuru ajanye n'indwi yahariwe umukenyezi. Indwi izoherana n'uwa munani ntwarante. Uyu munsi tukaba duhera ku buzima bw'umukenyezi mwirimizi. Runani kwa radio rukaba ruza kubashikana kuri umwe mu mitumba igize intara ya Gitega. Kubwo runani kwa radio iyi nkuru isomwa na Marie Ange Irakoze. Mu ntara ya Gitega irima ry'impeshi rirarese, imiryango imwe iri kwiramarira kurima, iyindi iri kwirateragira. Ivyo bikorwa hanini n'abakenyezi. Umukenyezi twise Makurata uyu munsi yagiye mu murima nkuko vyama. Umunsi wiwe utangura isaha 12 zo mu gatondo, ugahera isaha 3 canke 4 nkuko yabitwiganiye. Tujuka kurima tujuka saa 12 tugashika ku bisama oya, hanyuma tugakora dushikanye saa 6 tukagenda tukarondera ifungurwa tugafungura. Tuhejeje gufungura tugasubirayo, hanyuma saa 10 igeze tugataha tukarondera utwo dufungura ku mugoroba, hanyuma tukaruhuka kuryama tukaryama saa 2 y'ijoro canke saa 3. Umusi wiwe wose ntugizwe n'ukurima gusa, harimwo n'ukwitwararika umuryango. Makurata asanzwe afise n'umwana yonsa, iyo agiye mu murima ntamusiga muhira. Uramujana kurima karabaho yicara na ukarima, arize ukamwosa uba watwaye amazi ugakaraba, amaze kumuhibera kuyuga tusubira kurima. N'umurimo ruhisha, ariko ikibazo nyamukuru nuko hari aho barima bakabura umwimbu. Bayabukeye ko dusanzwe turabarimye urasubira gukora, hanyuma ugakora kuko dusanzwe turima ntawo kurigwa yicaye. Makurata kugira abandanya bungabunga umuryango agumizako ingorane z'umukenyezi nyamukura arima nuko harima karuha canke ntaronka ibikwiye, ugasanga atarose ibikwiye bice bigenda nabi mu mubiri. Haja mu gitondo ufise umwanya ukarondera akabuye ukagenda unyoye, akazi dukora ko kurima twaramenyereye ntawuruha. Makurata rero akaba ari akarorero kamwe mu burorero birimizi hirya no hino mu misozi y'u Burundi ari nabo nkingi y'umuryango. Arakoze Marie Ange Irakoze. Tubibutse ko ano makuru mushobora kwandika musaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 mukanya igice ca kabiri ca kino kiganiro. Humura Burundi. Ubu n'umwanya w'ikigabane kajugujugu. Uyu munsi tugaruka ku ngendo umukandida w'umugambwe CNDD-FDD amaze imisi akora mu ntara zitandukanye, mu gihe bamwe mu banyepolitike babona ko asa n'uwatanguye kwiyamamaza bitararekugwa, hari n'abandi batabibona gutyo. Ines Gakiza niwe yaduteguriye ikigabane kajugujugu. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza, abanyepolitike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
umukandida umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD washize imbere ngo azowuserukire mu matora yimirije amaze iminsi agendera mu ntara zitandukanye aho agira ibikorwa bitandukanye avyoroherejwemwo n'abajejwe intwaro muri utwo turere ahandi naho akaba ari bo banamuhagarikira amahigwe ariko adahabwa abakandida bandi uyu munsi barenga 10 niyihe nsiguro abandi banyepolitike bahiyo ngendo y'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi mbega hoho birahuye n'amategeko agenga amatora muri kino kigabane kajugujugu murakurikira abanyepolitike abazokwitabira ayo matora hamwe n'abatazoyajamwo murakurikira kandi nabo mu mashirahamwe yigenga akurikirana itunganywa ry'amatora kuri mikro ni Ines Gakiza sangwe ikaze uri radio shahuri radio kuva ashizwe imbere ngo ahiganire ikibanza c'umukuru w'igihugu kigumana umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aguma azunguruka mu gihugu Walter Kwizera aragaruka ku ngendo iyo ndongozi ya CNDD-FDD imaze gukora mu kwezi kumwe atangajwe icese nk'umukandida wa CNDD-FDD azohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe muri Rusama Generale Evariste Ndayishimiye amaze kugendera intara zishika 5 kwa 28 Ruhuhuma Evariste Ndayishimiye yari mu ntara ya Rumonge amashure abadandaza bose bakubitiwe kuja kumusanganira nkuko biri ku rubuga Twitter rw'intara ya Rumonge umukandida wa CNDD-FDD yaragiye gutanguza icese ibikorwa vyo kubaka inzu zizokoreramwo abarongoye iyo ntara kwa 15 Ruhuma yagendeye komine Nyanzarake intara ya Makamba Mwijambo yahavugiye yibutsa bari bamwitavye iyo umugambwe wavuye aho waciye ibyo umaze gushikako naho wifuza kugera imbere yo gusozera urwo rugendo buramatara akaba yaramushikirije ingabire y'iyo ntara ibitungwa n'ibifungurwa mbere yaho Evariste Ndayishimiye yaragendeye intara ya Bururi kuwa 9 Ruhuhuma acakoranya abategetsi b'intara abakozi ba leta abo mu nzego z'umutekano hamwe n'abadandaza ibikorwa mu bisanzwe n'abategetsi b'igihugu naho Evariste Ndayishimiye yarashikaniwe ibitungwa n'ibifungurwa izindi ntara yagendeye ni Gitega na Bujumbura Meri hose yagiye ashikiriza amajambo bamwitavye bamwe mu myambaro y'umugambwe uretse ivyo Evariste Ndayishimiye aramaze kwakira abategetsi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi abo mwishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko n'abategetsi ba ONU ku mugabane wa Afrika imibonano mu bisanzwe igigwa n'indongozi nkuru z'igihugu Kefa Nibizi umwe mu bakandida biteguriye guhiganwa na Evariste Ndayishimiye avuga ko atagasembwa bibonamwo uwo azoserukira umugambwe Frodebu Nyakuri mu matora yimirije asigura ko ingendo z'umukandida wa CNDD-FDD zimenyekana kubera uri mu migambwe ishira imbere kumenyekanisha ibikorwa vyayo umwe mu bakandida tumaze iminsi tubona ibiba ku rubuga hirya no hino ibyo tumaze kubona twebwe nta mukandida n'umwe turabona yatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza gusa abarongoye imigambwe batandukanye n'ubu baracarekuriwe gushishikara bakora ibikorwa bya politike iyo babisabiye uruhusha cyangwa bamenyesheje abajejwe intwaro hanyuma rero hariho abakunda kubishira ku mbuga ngurukanabumenyi bakabicisha no ku mateleviziyo hakaba n'abandi kumbure babikora batashije muri izo nzira ariko twitegereje abamaze mu bice by'abakandida abakunda kubishira hejuru tubona hariho nk'umugambwe senere n'umugambwe CNDD-FDD turabona yuko bakunda kugira ingendo bakacahamagara menshi makuru bakavyerekeza bakoze umugabo ubundi bwo abakuru imigambwe bose n'ubu bashaka kuvuga byabo mu mugambwe ushobora gusanga hari abakozi ba leta mu mugambwe hashobora kuba hariyo abafonctionnaire kuko zizo n'ibisanzwe iyo rero umuntu agiye kugirisha inama akavuga ati uyu munsi nkeneye kubonana n'abagwizatunga bari mu mugambi wanje ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gushira abantu mu migwi ni ibintu bisanzwe
ariko hamwe ho bari umuntu arongoye umugambwe yagirishije inama abasirikare n'abapolisi bitabye muri uwo mugambwe ibyo onye ni ukuri yoba ari ibintu binyuranye n'amategeko kuko abantu ntibari kuriwe kuja mu bya politike. Muri CDP naho nyene bazohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu bati Evariste Ndayishimiye afise amahigwe ko aserukira umugambwe uri ku butegetsi. Ku bwa Abraham Barengayabo avugira uwo mugambwe ngo ntaco yokwifuza ngo abure nk'uko atobura ico yagira umurundi uwo ari we wese. Twebwe mu mugambo w'iteka rukambye CDP turabona yuko nivyo umukandida aserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD asa nk'uko nivyo ariko aragira ingendo mu gihugu mu ntara zitandukanye. Ku bwanje mvuga nti ubwa mbere musanzwe mubizi asanzwe n'ubu ari umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD sinzi ko novyita yuko ari ukurengera karimbi inzego zitwara canke yuko ari ibindi bintu umuntu yovuga, ariko ku bwanje tuvuga tuti abariyamamariza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi ntibafise uburyo bumwe, ni kuvuga bimwe no kwitare moyen n'abandi bakandida kumbure bakore nk'uko ariko arakora niba bo bishobora acaba ikibazo rero none mwo bishobora natwe turashobora gusaba yuko amashuri yuga kugira ngo baze kutwumviriza cyangwa natwe turashobora gusaba yuko abakozi ba leta bose mu ntara kanaka tugendeye baza kutwita batubwira icyo tubabwiye mbega tuzobabwira iki. Ibyo kenshi kindabifata nk'ubutangana nibaza ko ari ukutanganya uburyo urumva biragoye ashobora kuba afite icyo ababwira nguma nibaza ni natwe umushinga nayo yanise niyo nkuru kumbura afite icyo ababwira nawe yobatuma ko tukaraba ko baza nuko bataza aho niho twubwira icyo tuvuze. Muri CDP rero mureka kubikora ko mutagira ico mwobabwira kumbure bikora natwe uvuga ngo asize imbere azobona ko bikenewe tuzobikora ndetse turabe yuko imbere bigenda niho tweza twagira icyo tuvuze. Muri aka kanya dushobora kuvuga ngo turaziyamirije canke ngo ntituziyamirije. Ku ruhande rw'abanyepolitike bari mu buhungiro ngo naho batazoja muri ayo matora barabona ko hari bitagenda neza. Ivyo CNDD-FDD iri kwirakora ni kimenyetso kwitizeye intsinzi mu matora yimirije. Ku bwa Emmanuel Ndereyimana ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru mu runani rw'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD urunani Sefor Arusha, Evariste Ndayishimiye akoresha igikenye kubera arongoye umugambwe utwara igihugu mu kugira imyiyamamazo imbere y'abandi ngo arabe ko hari ico vamwo. Abanyepolitike mu gihugu turaba ibiriko biraba ko tubikurikirana ku munsi ntitwobura ico tuyivugako. Iyo nyifato si yindi muravye CNDD-FDD kuvaho tanguye gutwara abarundi ibacuritse ibica ibangaza. Iyo nyifato rero ivuga iki? Tuyibutse ko CNDD-FDD imaze gutinda amatora rimwe mu 2005 izindi nshuro zose 2010 n'2015 aho Nkurunziza yiyongera ikiringo ku nguvu nta na rimwe CNDD-FDD iratsinda amatora. N'ubu barabizi yuko naho bariko baravuga ngo hagiye kuba amahiganwa ayo matora barazi neza ko batazoyatsinda. Igice rero kibatera ico gihababu co kuba ni bimwe byo kujabura inkono itarasha. Urumva bo bashaka gukora kampanya kwiyamamaza na seni itaranabire kuri mbere yuko umva abo bazohiganwa baja mu kibuga ngo babavugirize filimbe ati harageze yuko muja kwiyamamaza. Bo batanguye kuba bariyamamaza n'ikimenyamenya. Urabona izo ngendo zose Bururi Rumonge imbere y'abanyeshuri bakabatuma ko ku nguvu batabishaka no gushacoba bazi ko amatora y'umunyagihugu umwe kwijwi rimwe CNDD-FDD idashobora gutsinda. Basanzwe babizi barazi neza yuko icuka bateye mu banyagihugu n'aba CNDD-FDD ukwabo umugwi wose twokwita ngo n'aba CNDD-FDD barazi neza yuko nk'ibice bishika 50% by'aba CNDD-FDD bazotora abandi batazotora muri CNDD-FDD. Ni ibyo byo gutegura imitwe y'abantu cyane cyane babereke ko igihugu bamaze kugisatira berekane ko aribo bari hejuru.
muri kosom bishinze gukurikiranira hafi amatora ho bavuga ko iyo ngendo ari kimwe mu bimenyetso vyinshi vyerekana ko amatora yimirije afise utunenge twinshi. Justine Nkurunziza arongoye kosom. Aya matora yo mu 2020 twimirije twe tubona ko arimwo ibintu vyinshi bidatumbereye, ibintu vyinshi biteye amakenga, ibintu vyinshi vyerekana yuko ari amatora arimwo ibintu biteguwe kandi bigakorwa n'umugambwe, cane cane n'umugambwe uri ku butegetsi. Icambere turabona yuko seni ntabwo iratanga uruhusha ko kampanye kwiyamamaza bitangura, ariko tumaze iminsi tubona yuko uwatowe ngo aserukire umugambwe uri ku butegetsi amaze iminsi agira ingendo mu ntara, hanyuma aho hose agira izo ngendo ugasanga atumye ko abanyagihugu bose bataravye n'uri muri uwo mugambwe ngo bagende bamwitabe, amashuri akugara, amamangazini akugara, amabutike akugara, abapolisi bakagenda bose bakitaba, ukayoberwa rero ivyo bintu mbega abahamagara kabuke. N'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mugabo ntagiyeyo ka mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu abigize akabahamagara arabifitiye uburenganzira, mugana we nyene agiye ka mugambwe nta burenganzira na butoya bifitiye, kuko abo bantu bose ahamagara ni ibintu vy'igikenye, si ibintu biciye mu mategeko, kuko abo bose n'abanywanyi b'iyindi migambwe. Nta tegeko rihari ryo kwitaba uwo mugambwe kuko si abanywanyi bayo. Ikindi naco tubona yuko giteye ikibazo nuko umugambwe uri ku butegetsi novuga ko wasubiye kugarura ibintu vy'uguhakwa, bimwe vy'abagerego baguma bashikana canke ku ntwaro za kera baguma bashikana, mbega bamushikanira n'igiki ninde? Ko abanyagihugu bonyene ubwabo bafise ingorane bakenye, wowe urashobora kugenda ahari wowe ugenda umugemuriye, mu bisanzwe aramutse agiye akavuga ati je ndagiye kubaramutsa, ni wagenda agemuye sibo bamugabira. Novuga ko ari ukwambura abanyagihugu. Mu runani Sefor Arusha basigura ko umugambwe CNDD-FDD uriko uridagadura kuko inzego zosubije ibintu mu buryo arizo wishiriyeho zikorera ku mategeko yawo. Ibisata byari bigejeje kuraba ibyo bijanye n'amatora ahanini nibo bavyishingiye. Urumva hariho iyo seni niyo itegura amatora kuva ihamagaza abakandida, ibasaba ibisabwa byose n'amategeko bakabitanga. Hanyuma iyo seni nyene ikabivuga iti ku itariki ni y'ukwezi ukunuku hazoba hatanguye kwiyamamaza. None bamwe bariko bariyamamaza abandi batabirekuriwe. Numva igisata ca mbere cishe vyose niyo seni nyene izoba umuhagarikizi w'amatora, ikaba ari nayo izovuga ninde yatsinze. Urumva n'amatora yamaze gutsindwa imbere y'urukino. Niyo seni nizopfi ziyogoye na gato kubera n'abakozi ba CNDD-FDD. None ushaka umukozi aje gutatira shebuja ntibishoboka. Mu anta normal bari kuba abarbitre, bari kuba taho bahengamiye, ariko kubera ari abakozi bahawe akazi bategerezwa kubikorera su rwego rwigenga entre guillemets niko bivugwa, ariko n'urwego rukorera umugambwe uri ku butegetsi. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubanza ukaraba uti mbega umushikiranganje ninde? Uyo nyene arekuriwe kuja hejuru y'ivyo vyose. Umushikiranganje wa mbere ninde? Ni muri ba bandi bakoma amashi bapfukama imbere y'abasebuja, mushaka agire gute? Vyose biko birakogwa, ingingo zifatigwa mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Muri kosomeho batera akamo abagize seni kujya umutima amenyo bashira imbere amategeko n'ineza y'igihugu. Aho rero tugashaka gutera kamo abari muri seni ikubita agatima mpembero, niyo bishaka ko ayo amatora abe akurikije amategeko, ni bakore baraba amategeko agenga ubwo rwego rwa seni, babe professionnel kuko nejo
umuntu azovuga ati naka yarakoze neza, naka yarakoze nk'umukuru wa seni canke uyu ari muri uyu mugwi yarakoze bakoze neza, kuko gushika n'uyu munsi hariho abantu tucivuga. N'abandi rero nibagerageze basome amategeko agenga uwo mugwi, hama baheze bagerageze bategura ayo matora. Baravuze bati amatora ategerezwa kuba ntawo bahagarika, kuko nyine imbugita n'uwifise ikirindi nibayakore, mugabo yakorere neza ku neza y'abarundi bose, ku neza y'imigambwe yose, mugabo areke kurekura uwo kuri w'umugambwe aguma agenda kugabuza mu barundi, aguma agenda kugira kampanye kandi iyo kampanye itaratangura. Ni kuri ako kamo ka Justine Nkurunziza arongoye Kosoma yagaruka ku bikorwa vy'umukandida wa CNDD-FDD. Ibikorwa nk'uko mwavyumvise bamwe babona ko biteye kubiri n'amategeko agenga amatora. Aha tukaba twagerageje kuronderaho mu mugwi seni, ariko turabakena. Ndakengurukiye abatumire ku kanya baduhaye. Shimiye namwe mwariko muradutega yompi. Ines Gakiza nari kumwe namwe, ndabikebanuye naho ubutaha. Cari kiganiro Kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Dushimire Ines Gakiza n'abatumire biwe mu kigabane Kajugujugu bahejeje kudushikiriza. Akaba ari no ngaha duciye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri no munsi wa mbere igenekezo rya 2 ntwarante umwaka wa 2020. Shimire mwebwe mwafashe akanya ko kudukurikira, nkakengurukira kandi Rusiya Kabera na Engineer Hejide Mwemero bari mu buhinga bw'ivyuma, cyo kimwe n'abagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutororokanya ano makuru. Manore ninge ko nariko ndabashikiriza, ndabasezeye ndabipfuriza ibihe vyiza aho hose muherereye. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu.